tumaze iminsi turiko turiga ku nyigisho zijyanye n'umuvumo, imivumo 12, ikubohoka ku mivumo 12. Tumaze kwiga ku mivumo 2 yonyene. Sinzi ko hogira umuntu yotubwira iyo mivumo 2 twize, atubwira umuvumo wa mbere kandi ntawe uvuga izina gusa aca duha n'incamake yawo, kuko turiko turiga imivumo 12. Uno munsi tuza kwiga umuvumo ugira 3, maze tuzobandanya kugeza aho tuzoheza imivumo 12, kubohoka ku mivumo 12. Ninde yatubwira umuvumo wa mbere twize? Umuvumo wa mbere no umuvumo ivanye n'amasezerano. Amasezerano gute? Bivanye n'ibyo we wiyatuyeko canke umuryango wawe wakwatuyeko. Yesu abahezagire. Amen. Amen. Ubundi aduhe kubohoka ku muvumo ugira 2. Yego cyane, urashaka gucuduha incamake. Kaze. Kugenda musi ya control y'abadayimoni, twumvise yuko ari kuba hari ikintu runaka ugomba gushikako ariko bikanka, ugasanga abadayimoni nimba ugomba gutera imbere abadayimoni bakazibira. Amen. Amen. Baratubwiye no kuvyerekeye by'amafaranga usanga aganza abantu, ugasanga abantu bari munsi ya control y'amafaranga akaba ari abaganza. Amen. Amen. Baratubwiye kandi n'ivyerekeye ivy'imiti, ingene usanga abantu kenshi bizigira imiti gusumba ko kwizigira Imana idufashe gose. Amen. Hallelujah. Asante. Hallelujah. Kuva muri control y'abadayimoni nubu kiri musi y'amategeko y'abadayimoni, aho abadayimoni bagukoresha nk'amapion ukuntu. Twarize tumaze kwiga kuva mu mivumo 2. Umuvumo wa mbere no muvumo w'amasezerano. Amena. Aho umuntu usanga sogokuru wawe yarasezeranye ikintu, ugasanga vyagiye bikurikirana umuryango wose, cyangwa ugasanga vyabaye kuri papa wawe cyangwa sogokuruza wawe, cyangwa ugasanga vyakuvuyeko, cyangwa ugasanga warasezeranye wewe ubwawe utanabizi, ibindi navyo ugasanga warasezeranye ubizi, cyangwa ugasanga papa wawe yabisezeranye abizi cyangwa atabizi. Ari ibintu bica bigenda bikurikirana kugeza hariya. Twaravuze kubohoka, kandi uwo munsi twarasenze bantu barabohotse. Amena. Ubushize naho twize kubijanye umuvumo ugira 2, aho umuntu wisanga ari munsi ya control y'abadayimoni, abadayimoni abari bakugida utabizi. Aho twasanze twize na origine y'ijambo rya ryose, pharmacie, twaramenye aho ryaje riva, monnaie ari amafaranga aho yaje ava. Twarize mbese ibintu vyinshi cyane, education n'ibindi aho vyaje biva, aho dusanga ko umuntu ashaka kusanga ariko aganzwa n'ikintu ko atazi niyo caje kiva. Twarasanze aho umuntu ashaka kwisanga atari wagenda mugabo ari daimoni genda muri we atabizi. Nkuko Paulo yavuze ati ni Kristo ari muri jewe, mugabo ugasanga ni daimoni ari muri wewe, kuko usohora uvuga nkukoresheje n'amadayimoni, bitandukanye n'usohora avuga nk'urimo mpwemu w'Imana. Amena. Kuko ibibogaboga mu muntu nivyo biseruka mu kanwa kiwe. Bwana saidie sana. Uno munsi turaza kuvugana ku muvumo uvuga ati kuva mu muvumo w'ubusambanyi. Kuva mu muvumo w'ubusambanyi. Bwira mugenzi wawe ati kuva mu muvumo w'ubusambanyi. Hallelujah. Kuva mu muvumo w'ubusambanyi. Icyo kintu si benshi bacemera ko wari abasambanyi, kuko nubwo ufata umuntu aje gusambana ubunyine kandi ari gusa arakurahirira kugira ko byahatswe mugabo, kugira ati byahatswe vraiment mugabo nta byabaye. Icyo ni icyaha kitemegwa, kandi ntituza guhamagara abari muri ico cyango bazi imbere tubasengere, kuko nta numwe yoza, kuko nta uvyemera. Ariko turaza kuraba ingene tubasengera kugira ngo Yesu ababohore. Bwana saidie sana. Umuvumo rero mu Kigiriki witwa katara. Tutangure ijambo tuyitangurire mu mizi. Umuvumo mu Kigiriki witwa katara. Umuvumo rero turiko turiga rero n'umuvumo w'ubusambanyi
niwo tugomba tuvuge ko kugira ngo turandurane n'imizi. Kandi ntushobora kurandura ikintu utazi. Buriya bakubwiye kuja kurandura igiti c'ingazi canke ingazi sico kimwe nuja kurandura igiti c'umwembe kuko ntibifise imizi imwe. Ubanza kumenya ati ni igiti cyahe kugira ngo umenye n'ibikoresho ushobora kuzana kugira ngo urandure ico giti. Uno munsi turiko tuvuga kuri iyo umuvumo w'ubusambanyi usanga waraboshe abantu benshi cyane. Yesu akubohore akugirire neza agukure muri uwo muvumo w'ubusambanyi. Ubwo busambanyi rero mu Giheburayo nawo witwa Naaf. Reka dusome mu gitabo cyo Kuvayo turabe ingene umuvumo ushobora gukurikirana abantu uhereye kuri ba sokuruza. Koko mburu urashaka kwiyumvira ati sinzi impamvu sambana cyane, cyangwa sinzi impamvu numva nifuza gusambana, cyangwa sinzi impamvu numva umenga no kwisambanya. Mugabo hari ibintu bindi usanga bitakuvako, ugasanga vyaje biva kuri papa wawe cyangwa sogokuru wawe cyangwa sogokuruza wawe. Reka dusome mu Kuvayo 34 ku murongo wa 6 n'uw'indwi. 34 ku murongo wa 6 kugeza ku w'indwi. Turasoma mu izina rya Yesu. Sinzi ko mahabonye abafise Bibiliya, ni page 103 mu gitabo cy'Ikirundi 34 6 na 7. Uhoraho aca imbere yiwe arivuga ati nduhoraho Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu, ntebakuraka, ngira ikigongwe cyinshi, mora ndumwizigigwa, namangirira imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi, marira ibigabitanyo n'ibicumuro n'ivyaha, ariko simperereza urubanza kutarugira, mora abana ibigabitanyo vy'abase. Urahumva? Ndasubiremo. Mora abana ibigabitanyo vy'abase, nkageza kubuzukuru no kurunganwe rwabo rugira 3 no kurugira 4. Bwana saide sana. Imana iraharira ivyaha vyose nkuko itanguye, ibicumuro, ivyaha, amakosa, ibigabitanyo uko vyita kose. Mugabi gahora ibicumuro kubana, kubuzukuru no kubuzukuruza no kukimyira no kwiconiki, kigahogwa ibintu byakozwe na sokuruza atazi n'izina, ariko ikabiharira mu gihe umuntu amenye iribanga, ataho iribanga akamenya ingene asaba imbabazi, ukisabira imbabazi kuzyawe no kuvyaso nuko vyasokuruza n'umuryango wawe wose, ukawusabira imbabazi kugira ngo amaraso ya Yesu yinjire muri uwo muryango. Kuko hari ikintu kikurikirana usanga hari nk'ikosa ryabaye mu masezerano. Igihe twiga umuvumo uzanana n'amasezerano, twavuze ko haba amasezerano usanga yarakozwe na sokuru na sokuruza na naka na papa wawe na ntuzenya cyangwa mama wawe cyangwa n'abandi. Ariko kuri uyu muvumo amasezerano bakoze, ariko ni icyaha kiba cyarakozwe maze Imana ikagikurikiza uwo muryango wose. Nimba Imana igize uwo muryango kuba bakene, ntibashobora kuba bakene ngo wowe wawuvukiyemo ubure kuwamo umukene. Kandi uri umurundi wewe kubera so na sokuru wawe yari, niyo mpamvu uri umunyarwanda cyangwa umunyekongo cyangwa umunya-Uganda bivanye nuko so cyangwa sokuruza. Ndio abadayimoni bacagenda kumbwira ati ashatujua, ati atumenye. Yesu atusaidie sana. Nababwiye umugabo umwe mu nzira yagenda aririmba avuga ati nakila goti litakunjwa. Bari barungitse abadayimoni mu kuzimu kugira ngo bamufate, bashika imbere yiwe bagakutubira nuko ageze kuri ya ndirimbo nakila goti litakunjwa, bakaca bisanga bakubise magoti chini. Bwana siwe sana. Yagera hariya agahora
akandi kanya gasura kwita chorus ko ntabimenye biriko biraba. Nimuze mugende mwibarabara mwiririmbira ngo ndombolo ya solo nibindi za mukobwa ndagukunda nibindi. Mbona sade sana. Ariko ugenda uririmba louange na adoration hari izindi mbaraga ziza. Amena zikinjiramo. Izo daimoni zisanga zikubisa amavi hasi. Za daimoni zigeze mu kuzimu, Satana zibwira ati munayeshuwe. Ase tulikuwa tunafika karibu yake anasema na kila goti litakunjwa kwa jina lake Yesu Kristo. Ati tukacha atugonye na Satani wacha isanga yako bise. Abia msiongeze kusema hiyo neno hapa. Sasa hari umuvumo uvuye kwa sogokuru atari icyaha wakoze wewe ariko ari icyaha cyakozwe naso cyangwa sokuru wawe cyangwa sokuruza cyangwa umuryango w'abantu uzenya. Imiryango yiwanyu murayizi je none umenya abantu bafise imiryango n'abanyekongo bafise amoko, abanyarwanda bafise imiryango, abatanzania bafise amoko. Ugasanga mu Burundi ugasanga ni kosa ryakozwe n'abashubi cyangwa umushubi wa mbere cyangwa umuhanza cyangwa umusura cyangwa umuhondogo cyangwa umutare cyangwa abahinda n'indi. Bwana sade sana. Cyangwa ugasanga niba ari mu Tanzania ugasanga ni ikintu cyakozwe n'abakikuyu wa Masai cyangwa wa Meru cyangwa abantu b'Isingida cyangwa abaha cyangwa abamanyema n'abandi ugasanga byavuye mu muryango hariya hejuru. Ari abanyekongo ugasanga byakozwe n'abalendu cyangwa n'abahema n'abafurero n'abavira n'abakasayi n'abaluba n'abalunda n'abandi n'ababembe n'abarega n'abashi. Ugasanga hari ikintu cyakozwe hajya hejuru wewe ukinjiramwo utabizi. Aha hari umuntu ashobora gukora ikosa ngaha muri iki gihugu bakaca bahiga abo mu bwoko bwabo bwose. Igihe cy'amagume murabizi ko hari amakarti abantu bamwe batacamo. Bwana tusede sana. Atari cyo wakoze ngo cyakozwe ku izina ry'ubwoko kanaka. Ndibaza ndiko ndavuga ibitahurika. Ugasanga ubwo bwoko buriko burahigwa kandi wewe ubwawe personnellement ntaco wakoze, yaba papa wawe ntaco yakoze, yaba mama wawe ntaco yakoze muri ivyo. Mugabo umuryango wiwanyu cyangwa ubwoko bwiwanyu bwarakoze ikintu. Rero hari icyacu kiba cyarakozwe dusuye muri bwa busambanyi. Rero mu busambanyi ugasanga ari ubusambanyi bwakozwe hejuru, Imana ikacibuhanira umuryango wose, maze abakomoka kuri uwo mupapa umusambanyi cyangwa uwo mama w'umusambanyikazi bakaba abasambanyi n'abasambanyikazi, amaduzene n'amaduzene y'abasambanyi kugeza hariya. Atari Yesu akugirira ubuntu bagukureyo binakufanya hivi. Dusomye Samuel wa 2:12 ku murongo wa 15 kugeza ku 17. Murabona ingene akarakana kavyawe na Dawidi kahowe icyaha cya Dawidi. Dawidi yarakoze icyaha cy'ubusambanyi, afata Mukawuri aramusambanya, maze afata Uri aramwica. Iyo nkuru murayizi. Maze nyamugore avyara kana, mugabo Imana igacira ku iteka ryo gupfa bivanye n'icyaha Dawidi yakoze. Dawidi yararambaraye hasi asaba Imana imbabazi, Imana iramuharira. Mugabo iravuga ati ariko kajya gapeti kategerezwa. Kandi kaho wiki Dawidi ntiyapfuye muri uwo mwanya, mugabo kaho icyaha cyande. Bwana usaidie sana. Hari ibindi uri kuragwamo atari ivyo wowe wakoze, unyumve neza, ariko vyakozwe n'inzu ya so. Ubwo busambanyi bukinjira no mu mitsi, no mu magufa, no mu maraso. Hamwe umukobwa arengana ukigirisha nk'utabibonye, mbwa akajisho kari gutya ingena genda. Nawe rero kubera haribo daimoni nawe acagira ukuntu agenda ukuntu nawe ukumva umenga wohagarara umutwe kagenda. Bwana sede sana.
hari abandi baca bigirisha nk'uko umenga baramuhamagaye kuri telefone ati kumbe ariko araba wa mukobwa cyangwa wa mugore arenganye. Usambana mu ijoro ugasambana ku murango, usambanira mu nzu no hanze, iwawe n'ahatari iwawe urisambanya. Eka ibyaha by'ubusambanyi byaragukurikiranye, ariko waragerageje kwihana kugeza aho urira amosozi no kwisonzesha urisonzesha mugabo byaranse. Warigeze no kwifatira ingingo zitabaho, guhindura impuzu wambara n'impuzu zo kwambara amajinsi cyangwa iki, kugira ngo urabe ko bitokunda kusambana mugabo swata ejo hija ejo. Unafikiria ni kawaida hiyo? Wibaza ko ari bisanzwe? Umukobwa umwe yambwiye ati nasambanye n'abagabo 12 ku munsi umwe. Undi mama tubwira ati abantu bose dusambana mura ndabandika ati maze gusambana n'abagabo 78. Mbe wibaza ko iyo ni kawaida? Wibaza ko ari bisanzwe ivyo? Nugira umubiri abandi bose bafise, kubera ko umenga bibaye birushirije kurusha abandi bantu, nuko harimo daimoni zigutegeka. Umuvumo wa mbere w'amasezerano, umuvumo wa kabiri wo kuburi muri control y'amadaimoni, bikaca bigusunikira rero mu busambanyi, ukisanga uri mu busambanyi utazi n'izina ryabwo. Abantu bakubona ingene usenga urira amosozi baravuga ati vraiment ujya mu papa, ujya mu mama, ujya mu kaka, ujya mu dada, vraiment nakijijwe ngo asigaze. Ariko icyaha kiri muri wowe cy'ubusambanyi, Imana yumvise n'amasengesho yawe irugara amazuru. Shumaza ati Imana ifise amazuru. Yes. Biblia ivuga ati kwa upepo wa mianzi ya pua bahari imesimama. Ati yarahuheshe munuze mu kiyaga gitukura. Cyakirigaburamo kubiri. Kandi kavuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni gisesema, imbere yayo mu Kirundi mbwa mu Giswahili bavuga ko ari binuka. Kugeza ibyaho binukira Imana, hamuvuga Imana ikagira ngo naheze ningoga. We nawe ukamenya ngo uri kurasenga baba unikumbuke baba, nayo yagize ngo ya naheze ningoga. Ubusambanyi bwaragukurikiranye kugeza ku ishuri aho wiga, bwaragukurikiranye kugeza ku kazi aho ukora, bwaragukurikiranye kugeza ku rusengero aho usenga. Ubu gahunda ufisa kubonane wewe Imana irazizi, kandi ukazohirahire ngo bikore. Ndi ngaha nukuri nuzoza kuihana uvuga ngo Mungu anisamezi kwa najua kanta kamatwa na ukimwi. Hauko najua kama utakamatwa na ukimwi. Ziko najua kanta bebesha mimba. Sinari nziko nzo twarinda. Kunweri nukubunane rero no kuri Saint Valentin ni grave. Iyo misi ni misi Satani yafasha abantu benshi cyane. Imana rero yaranga icyaha cy'ubusambanyi kuva kera kugeza uno munsi, ku buryo ikivyagwa ni cyari kirekuriwe mbere yo kuja mu ikoraniro ry'abandi bantu. Ikivyagwa cyarashobora guhanirwa kuba ari kivyagwa icyo cyonyene. Reka dusome gusubira mu Byagezwe 23 duhere kuri 2. Gusubira mu Byagezwe 23 duhere kuri 2. Aho icyaha gishobora gukurikirana umuntu, kigakurikirana n'umuryango, abana batavutse mu nzira yo, hari ibica bibakurikirana ariko bagiriwe deliverance birahera.
uravye Dawidi ingene yakoze ico caha, Imana yamuhariye ati ndakubabariye, ariko kajya kana gategerezwa gupfa. Dawidi ati oya Mana uri Imana y'inyembabazi, arajyama hasi ari umwami ati baba risame baba. Imana ivuga ati katadayi karapfuye. Icyo mwiyubara icyacu ubusambanyi, ko ni cyaha Imana yanga mu byaha byose. Imana yashobora gutuma abantu ati genda mwice igihugu cyose cyabajya, genda munyage n'amasho yabo n'ibiki byose, mugabo ntaho Imana yigeze ibwira abantu ati genda musambanye banaka. Murahasoma nibibaho ko ni cyaha Imana yanga urunuka. Dusomemo kuri 2 kuri 2 23 kuri 2 na 3. Umuntu w'ikivyagwa ntazagere mu ikoraniro ry'Uhoraho. Mnasikia? Yakoze ikosa nyabaki. Tuelewane vizuri. Alifanya kosa gani? Umuntu hapana yeye weni yakoze ikivyagwa muracumva. Ikirundi kiragoye. Ikivyagwa n'umwana yavyawe illegalement abitaciye mu mategeko. Uri umupapa ufise umugore wawe ugiye kuvyara umwana hanze. Cyangwa umwana yavutse umukobwa akiri wabo, urumva ntibarongoranye, aramuteye inda umukobwa aravyaye. Ujya mwana avutse niwe yitwa ikivyagwa. Sawa? Ule ikivyagwa hakufanya kosa yoyote. Kama ni dhambi silitendwa na babake na mamake, sasa alifanya kosa gani? Atagiriwe deliverance imbere y'amaso y'Imana. Imana ibona ko ari umwana yavuye mu nzira itariyo, mu busamba. Icyaha cy'ubusambanyi Imana iracanga. Ewe musambanyi uri hano, Imana iravyanka. Subiri. Umuntu w'ikivyagwa ntazagere mu ikoraniro ry'Uhoraho, haba n'uwo mu ruvyaro rwiwe azorigeramwo. Eka mbere uko bazogenda bavyarana gushitsa no ku bihe 10. Umukomoka urashaka uri umwana wavutse neza, mugabo so nubizi sokuruza bizi. Bwana saidie sana. Sasa Imana igahora umuntu aho yavukiye bivanye n'ubusambanyi bwahabaye. Sinari bwaheze 3. Nihaze agire umwamoni cyangwa umunyamowabu agera mu ikoraniro ry'Uhoraho, haba n'uwo mu runganwe rwabo azorigeramwo. Eka mbere uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 10. Iri jambo reka ndakurondera irindi jambo naho norinda kurisoma. Reka ndakubwire ko abakobwa ba Loti basambanye na se bavyara Abamori. Bwana saidie sana. Bituma abakomoka bavyaye umuntu umwe w'umumori, abamukomotse ko bose Imana ikibavumira ico. Sasa Imana ivuga ngo nihaze agire umwamoni, navuze abamowabu n'abamoni, n'abamowabu. Nihaze agire umwamoni cyangwa umunyamowabu agera mu ikoraniro ry'Uhoraho, haba n'uwo mu runganwe rwabo azorigeramwo. Eka mbere uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 10. Kubera ubusambanyi bwakozwe hari haheze nk'imyaka 200, aho umuntu umwe akomokamo igahinduka ubwoko, habaheze imyaka myinshi. Mugabe Imana ikabibahora kugeza kuri 10. Uvutse kuri 11e akaba ari we aba free. Ndugu zangu, ambia ndugu yako pole sana.
cange reka tubirabe Itanguriro 19:30. Itanguriro 19. Uno musi dusomye imirongo myinshi. Abatagira Bibiliya samahane. Mu vyandika abatagira Bibiliya n'abazifise muze muravyandika. 19:30 kugeza kuri 38. Okay. Maze Loti ava Isowari aduga ku musozi abayo bona bigeme biwe bompi kuko yatinya kuba Isowari nuko abana mwisenga nabo bigeme biwe bompi. Maze umukuru abwira murumuna we ati data arashaje kandi nta muntu agisigaye ku isi wo kuturongora nkuko umugenzo wo mu isi yose uri. Enda dutereke data vino tujyamane nawe kugira ngo duhonore data. Batereka se vino muri iryo joro. Umukuru aragenda ajyamana na se. Se ntiyamenya ingene uwo mukobwa yaje kuryamana n'ingene yavyutse. Bukeye bwaho umukuru abwira murumuna we ati rijoro ryakeye najyamanye na data, twongere tumuterekere n'iri joro nawe ugende ujyamane nawe duhonore data. Iryo joro naryo bongera gutereka se. Umutoya ava hasi ajyamana nawe, maze ntiyamenya ingene uyo nawe yaje kuryamana n'ingene yavyutse. Uko niko abakobwa ba Loti bomi batwaye inda bakuye kuri se. Umukuru avyara umuhungu amwita Mowabu, baba Mowabu. Uwo niwe yandurutse ko aba Mowabu na bugingo n'ubu. Umutoya nawe avyara umuhungu nyene amwita Benami. Uwo niwe yanduruka ko Abamoni na bugingo n'ubu. Bwana tusaidie. Icyaha cyavuye kuri abo bakobwa cyakurikiye abana kugeza Imana ivuga ati aba bakomoka kuri uyu sindabashaka mu ikoraniro ryanje kubera icyaha bakoze. Bwana tusaidie. Ni icyaha kidasanzwe kandi ni icyaha kirimo umuvumo kandi kitapfa kuzimangana. Turasoma imirongo myinshi. Imigani 6. Imigani 6:32. Imigani 6:32 havuga hati usambana n'umugore aba igipfa mutima, ugira atyo abarondera guhonya ubugingo bwiwe. Igipfa mutima ni kijuju, ni kiensanse, kimeze ukuntu kandi Imana iragicira kwiteka. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie tena. Dusomye 33 ati azoba yihamagariye inguma no gutituka kandi ibara azoba yiyambitse ntirizozimangana. Murumva iryo jambo? Ibara azoba yiyambitse ntirizozima. Nubwo ni icyaha kiguma wagikoze Imana iraguharira mugabo ikavuga ati ariko hari akantu kaca kajamo. Tunyarutse 6:20. Aho nyene kuri 20 murashobora no kuhasoma, ari ibintu byinshi cyane. Haleluya, haleluya. Barigeze kubaza Abanyamerika bageze mu bigero basanga 50% baramaze gusambana. Bajije Abongereza basanga 42% baramaze gusambana. Mu Butaliyano basanze 38, mu Faransa 36, muri Espagne 22. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie tena. Babaje i Bujumbura ndibaza abo babarenga. Icyo ni kibazo abantu batobaza mu bantu, ariko nobaza ngaha ndazi ko noronka bake bavugishije ukuri kw'Imana.
niyo mpamvu utegerezwa gusengerwa kugira ngo ubohoke. Bansaide sana. Ivyaha byaragukurikiranye kugeza aho muri telefone yawe ahantu gusaba telefone ama message yawe harimo avugamo ibishego. Ama message harimo afisa abapicha y'abantu bari gusa. Ugiye kuri internet ni porno gusa ugumurabo. Bwana tusaidie sana. Uragowe uri mu busambanyi nutihana ngo Imana ikugirire neza ubohoke uva muri ico cyaha, wewe witanguriye wowe ubwawe cyangwa cyazananye n'umuryango, uragowe. Ariko icyiza kihari nuko amaraso ya Yesu ahari kugira ngo tweze icyaha cyose. Amen. Yesu ari hano kugira ngo aguharire kandi akweze kandi ugirirwe deliverance, uguruke byose bibe bishasha. Haleluya. Ngomba kugusengera ariko simpagurutse umusambanyi gusa kugira ngo ntamenyekene ko ari we, utuhaguruka twese. Kuko mvuze ni musambanyi ahaguruke nukuri akagenda hagurutse n'umwe. Ariko umuntu yumva ko icyaha cy'ubusambanyi kimurimwo, ndamusabira imbabazi maze tuje tumusengera no kubohoka. Agirirwe deliverance idasanzwe bivanye n'ingene vyaje biva mu muryango cyangwa gisekuruza na gisokuruza cyangwa hari. Duhaguruke. Hari ibindi bitakuvuyeko wumva ko byavuye ku muryango, nturasambana peut-être mugabo kumbure wavutse mu nzira itariyo, cyangwa papa wawe niwe yavutse mu nzira itariyo, cyangwa se wasogokuruza wawe nanuze. Ndagomba ko twese dusubiramo n'amajambo ati ndanse umuvumo wo mu muryango wanjye, ndanse umuvumo wo mu nzu yacu, ndanse umuvumo wo mu bwoko bwacu, ndanse umuvumo wo ku kazi kacu, ndanse umuvumo wo mu bikorwa byacu, ndanse umuvumo wo ku ishuri wacu, ndanse umuvumo ntikwegeye, ndanse umuvumo nikwegeye ubwanje, mu izina rya Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ndasaba imbabazi uyu mwene data yarakoze icyaha cy'ubusambanyi. Hari ibyo yatewemo n'abandi atabyiteze, hari ibyo yagiyemo abyiteze, hari ibyo yakoreshejwe mu mayeri, hari ibyo yakoze yabikoresheje ubwenge bwiwe. Yesu Kristo ndagusaba ko muharira ibyaha byose, wereye kuri icyo cy'ubusambanyi n'ibindi byose yoba yarakoze. Papa, ndagusaba ko wogira neza uno munsi igitangaza cyawe kibeho gikoreke. Ewe Mwami, ndakugomba muri uno mwanya wigaragaze nk'Imana. Ewe Yesu wanje, ndazi ko bakubabaje cyane, ndazi ko bakubabaje kenshi, ariko ndagusabye Mwami ubuntu bwawe, imbabazi zawe zibabonekeko, amaraso yawe abeze. Kuva uno munsi nibabe kandi baciharugwa kandi nk'abanyabyaha basambanyi, kuva uno munsi bitwe abera imbere yawe. Yesu Kristo w'i Nazareti, urashoboye kandi urahambaye. Ndacagaguye imigozi yose ibosha abana bawe hano mu izina rya Yesu. Ibyo bikwegeye n'ibyo batikwegeye ndabikankamiye mu izina rya Yesu. Yesu Kristo, ndagusaba wowe ubwawe wigaragaze. Ndamagaye amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu, utagagura imigozi yose. Ndagushaka Yesu, ndagomba ko wigaragaza muri uno mwanya. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen.